Abatari bake murazi ko itsiro ni karumara mu buzima bwacu cyane kandi murabizi kuko uzi kuva ku kazi ukacishika bicara n'abagenzi mu gihe wabaronse mu kayaga ikintu uba wiyumve ni gishikira igitanda ukaca usinzira ariko hari abandi bavuga ati yo icoma igitanda sinzi kandi vyogenda ngaha rero ndavuga ati igituma itsiro iba rikomeye mu buzima bwawe abatari kumwe mwirengagiza ivyo abaganga bavuga haje umuganga yavuze ikintu si kubera ngo akwanga ahubwo ni kugira uzogire yamagara meza cyane haje itsiro utariryamiye neza ushobora gusaza kare haje hari n'indwara ushobora kwandura kubera ko utaryama neza cyane utigutse haje tugere turaba umuganga haje muri Leta Zunze za Amerika yakoze icigwa nandika n'igitabo bijanye n'itsiro kandi tuzavuga inyuma y'itsiro hari n'abantu bagona nivyo byose tuza kubimenya mu gumana naje cyane haje rero tugomba dusimbira haje anye n'umuganga ndetse n'umwandisi yitwa Mathieu Walker yashoboye kwandika ikintu kijanye n'itsiro kugira abantu bose kwisa baherereye bamenye ikintu karumara ikintu kijanye n'igitsiro haje n'umu neuropsychologie rero uwo muhinga asanzwe ari n'umwigisha muri kaminuza ya Berkeley muri California muri Leta Zunze za Amerika rero asigura ko itsiro riteranya udupande t'ubwonko ko muravyumva neza tuba dutandukanye mu gihe umuntu aba yiyumvira cyane tuba twumvira dufite stress zo muhira stress ya ratio stress ntiyungiriza gute gushika kumira ivyo byose biratuma twadupande tugenda turatandukanye ariko itsiro tugenda turegeranya tujya tumutwe twatewe na stress yawe rero akavuga ko rifasha cyane mu kuruhura umubiri muravyumva uretse sport nanje mvuye muri sport uge umubiri wanje uruhuke menya ko n'itsiro hajya anya rirafasha yuko umubiri wacu uruhuka rero rikibagiza kandi n'ingorane zimwe zimwe umuntu abafise murazi ko misi yose twamana ingorane rero itsiro ngo rirafasha kandi gukomeza ubwonko mu mubiri ico kintu mugitegereze cyane rero iyo umuntu adasinzira amasaha angana na 6 mw'ijoro ngo aba ariko arakwegera ukuruha cyane canke ugucika kw'imitsi nyobora bwenge ahoko tsanga ni AVC mu kifaransa abantu benshi kwamaze umuntu bafatwa n'ama AVC kibaza biva kuki hajya n'itsiro biratuma na AVC ibamwe rero ibishobora gutera gusara iyo bihuye na stress chronique gusara wari ukomeye ibaze ryatiro amawirengagiza gituma uriko uragira iki urasara mu mutwe byahuye na AVC chronique ya stress nako murantunga rero itiro ngo rirafasha kandi gukomeza ubwonko mu mutwe cyo mugisha mu mutwe birafasha gukomeza ubwonko mu mutwe uno Mathieu Walker mu gitabo ciwe yanditse gise Why We Sleep kubera ikiryama rero yamenyesheje ko abantu baryama bikwiye bakaramba kuko ngo stress zabo zituma ya mitsi yabo icikagurira kubera babahaye wa mwanya wo kuryama rero uno William Dement rero watanguje ivyigwa kwitiro muri kaminuza ya Stanford we yamenyesheje ko gukoresha telefone cyane canke nyabwonko mu mwanya warugenewe kuryama bituma ubushobozi bwo gusinzira neza buhera aho muravyumva neza kugira telefone ni vyiza muga kukoresha muri wa mwanya ushatse kuryama navyo nyene bironona bwabwonko bwawe kandi bikakugira n'amagara mabi rero ivyo bigashobora gutera indwara y'umutima mwamumvise abantu batwegani bagira ama attack agasanga umutima wahagaze iki n'iki ko kutaryama namaze bibabwira mubandaje ku kintu gico kuryama kiba gikomeye cyane rero akabonge nayo nyene irashobora gutera n'umuntu agira akabonge canke gutakaza ubushobozi bwo gufata ingingo zirama wamufata ibintu mengo nibifasha inzira umengo n'ibintu bimeze ngo buryama neza muvanzi buryama neza tujyanye ku kintu kijanye n'itsiro abantu b'Imana hari abantu bagona ushobora kuba ufise umugenzi ushobora kuba ufise mukuru wawe mutonya wawe umufasha yego agona ukibaza none afise umugwara afise ibiki kimbwa ati reka nje kwa muganga uraja kwa muganga azofasha byinshi rero hari ibintu rero bitandukanye bituma umuntu agona hanini ushobora kuba ufise uburemere ibiro byinshi cyane bijya biri mu bintu bituma umuntu agona ikindi naco abantu baryamira ku mugongo iyo uryamiye naje ari jewe iyo nyamiye ku mugongo cyantera nasama ngo asanga kwemera mu kanwa cyangwa kugona ikindi naco amazuru abazibiye hano uzibiye bikanca vyanka yo kuhema neza gasanga abantu batanguye guhina mu kanwa no kugona bikaca bijanirana abandi nayo kaca kutuka abantu bihereza ibiyara mu mutwe bitandukanye rero tuvuga tuvuze ibiyara mu mutwe muco mwibaza numo gica nkiki itabi n'inzoga
muravyumva itabi n'inzoga ivyo navyo biri bituma umuntu agona yajyana ndetse navuga n'ibinini bitandukanye hamwe n'abantu usanga ikintu kija menopause cyagiye uca usanga umuntu nakivyaye canke imyaka yarangana n'imigikunze nabo nyene bari mu bantu nabo nyene usanga hageze mw'ijoro bariko baragwa ndetse n'ibindi bitandukanye rero abantu bari hagati ya 30 na 50 canke iyo uri musi iyo imyaka igendera duga kugona navyo nyene bitera biraba vyinshi iyo banyeye vyanse no gusaba ko cawegera muganga cyane so rero cyo babwira abantu benshi bagona abari gitsinaga utigute avyonse ibyo ni ivyigwa vyakozwe twaje muri leta z'umwe z'Amerika mushobora gusanga ku ma site web atandukanye kuri internet cyo ushobora kubabwira nuko iyo mva wenyene muri wowe ugati ndagona biratebwa n'umufasha wanje aranyidogera ntaryama cyangwa muganga muvanye mu muganga wumva ikintu gituma nyimba ufise uburemere bw'umubiri umuntu afise umunini cyane aragona icyo cyo kumenya n'abandi bihereze bera mu twavuga renda bw'itabi ndetse n'inzoga y'icyo bintu tunababwira yuko mwisuzuma hano abantu bataryama muryama ndabasavye bizogutuma ugira amagara meza cyane ntuzovuge ngo dosana na kimwe yakubwiye ubundi yo je ndagerageza ciao ciao